baravuga yuko caractère ni hahandi ivyo wiyumvira n'ivyo uvuga n'ivyo ukora aba ari bimwe. Mu yandi majambo mu rurimi rw'igifaransa ni standard umuntu agirako haba mu mapense mu maparoli ndetse no mu ma action. Iyo ufise un mauvais caractère mu vyo uri kurakora naho ushika kure umunsi umwe far down. Iyo ugomba gushika kuri se caractère mbi irashobora kugufrena ikakubuza kwa avansa mu buzima. Baravuga ngo not all famous men are great but all great men are famous. Ngire ntanga akarero ka caractère nziza na caractère mbi. Dufate caractère nziza ya courage. Muri caractère harimwo le courage. Iyo ni caractère nziza. Urafise carrière uri kurakora uri umuntu ari courage cyane. Nturambigwa wamana ama courage yo gukora. Iyo ni caractère nziza. Hariho na caractère mbi rero nk'akarero paresse ubunebwe. Iyo ni mauvais caractère. Neza aho muherereye mu banyu no mu vyanyu nkuko mubibona ni soso y'ihad kuri micro ni Beni Trésor ariko aramfasha kugira ngo bigende neza cyane. Ikibanza naco ni source d'unité ntiduhindura ngira murabitsiko dukora hano heza cyane aho mushobora gusanga piscine ku bantu bakunda koga, hari amachambre meza cyane, hari salle de réception abantu bafise amamanza ama conférence, hari restaurant imeze neza cyane. Mwese murahawe ikaze. Uyu munsi rero nkuko mubibona natwe iteka ngira murabona ko magatiwe ndagatiwe natwe iteka n'abashinga nahe babiri. Umwe we mu bamfu twari tumaze gukorana ngira muramuzi aho twakoranye kuri video différence objective et intègre. Uyu munsi tukaba twaje mu bindi bishasha ari nayo mpamvu twaciye tuzana uyundi mubona ngaha mu bamfu mu buryo bwanje asa n'ufise udusoni buhoro buhoro. Reka tubakire dushobore gutangura ikiganiro mwashoboye kubamenya presentation ikwiye. Turakwakiriye Dondodio. Ego murakoze nkuko yabivuze nitwa igira neza Dondodio. Hanyuma mu buzima bwa misi yose nkaba sanzwe nkorana n'ugwaruka, sanzwe nigisha canke sanzwe nkora muri domaine ya leadership. Murakoze. Yes. Nitwa Abayisaba Arsène. Nibaza ko abakunda gukurikira Empower TV baramaze kumbona no kunyumva. Sanzwe nkorana n'ugwaruka na jewe mwishira mu gitwa twubake kazoza. Murakoze. Ngira muravyumva rero ko bose basanzwe bakorana n'ugwaruka. Gukorana n'ugwaruka rero iyo bavuze nibaza ko abashatse kuvuga mu nyigisho runaka, sivyo? Okay. Niyo mpamvu muserena batumye kugira dushobore kuganira kuri kimwe mu bintu abantu bamwe bamusanga twitiranya, usanga tunagenda tunihenda ko cyane canke ntitugiha agaciro nkako gifise. Naco sikindi ni novuga ngo why is character necessary canke ni kubera iki caractère ikenewe. Baraza kudufasha kugerageza kwisigura mu kirundi kugira ngo dushobore kubitahura twese hamwe. Tutarandiriye rero nashaka ntangure n'akabazo ka mbere, mbega iyo umuntu avuze caractère abashatse kuvuga iki Dondodio? Ego murakoze cyane. Ni iyo bavuze caractère ni jambo riri compliqué. Twemeretse turavanga indimi kugira ngo dushobore kubitahura. Ariko caractère igituma turiko turayivuga mu Kirundi nibyo nshaka guherako. Caractère iyo tugiye kurisobanura mu Kirundi turaza gusanga ari ku muntu yigenza tukaja tubivanga na comportement canke attitude canke personnalité. Ariko mu majambo makeya abahinga bakora ama recherche baravuga yuko caractère ni hahandi ivyo wiyumvira n'ivyo uvuga n'ivyo ukora aba ari bimwe. Mu yandi majambo mu rurimi rw'igifaransa ni standard umuntu agirako haba mu mapense mu maparoli ndetse no mu ma action. Mu majambo make nuko no bisigura. Okay, murakoze cyane. Hari cyo wokongeza ko Arsène? Ndafise ico no kongera ko gitoya kuri caractère. Iyo tuvuze caractère ni uko kuntu umuntu ari mu bisanzwe. Tutiriwe turaja mu bintu vya kure. Caractère nuko kuntu umuntu ari mu bisanzwe. Ivyo mu gifaransa tuvuga habituellement mu buzima bwa misi yose ukuntu umuntu ari niyo bita rero caractère. Rero caractère urumva ni ikintu gifatanye na wewe
gifatanye nawe kirakudefinisa ego. Urakoze cyane. Hari ikintu kimwe nkunda kumva abantu bavuga jewe ubwiwanje noshobora no kuba ndanacitiranya, mbega caractère harahihuriye na comportement, harahihuriye na attitude canke na ico no kwita personnalité. Haraho ivyo bintu bitatu byaba bihuriye na caractère. Ego murakoze cyane. Mu majambo make novuga yuko birahuye ego ariko ntibisa. Vyose bigenda hari novuga difference cyane itandukanirizo nubwo ari rito ariko birahaba. Rero kubisobanura byo dusaba ikindi kiganiro, ariko cyane cyane ndashaka yuko nimba ari caractère tubandanya kuri caractère. Mu majambo make peut-être ni umwanya wadukundira tuzogaruka kandi tubidefinise tubivuge kuko ni cigwa kirekire cyane. Ego ariko mu majambo make caractère na personnalité na comportement haraho bihuriye. Murakoze. Yes. Angira tuzoronka kanya dushobore kuganira kuri iryo huriro ry'ivyo bintu byose muri rusange. Yego murakoze cyane. Na wewe uvyumva cyo kimwe na dondo Dieu biratandukanye canke hoya nibitandukanye uretse ko biragoye gusigura, birasoba abantu kenshi kuko caractère na personnalité birahakwa kuba bimwe. Ariko attitude na comportement nibindi. Nkuko rero yabivuze nibaza yuko twoza turiga kimwe kimwe ukwacu kuko cyose gifise insobanuro kandi kirafise n'uruhara bivanye n'ivyo umuntu ariko arakora. Na cane cane rero turiko twiga kuri carrière y'umuntu. Muri carrière y'umuntu hari ico personnalité imara, hari ico caractère imara, hari ico comportement na attitude bimara. Rero twovuga tuti uno musi tugiye tubwira abantu mbega carrière yawe urimwo ni gute caractère uzoyimanaginga muri carrière yawe. Tukibanda ngaho ariko ni ibintu bifatana ariko twovuga kimwe. Tugerageje kubandanya nyene ni gute iyo carrière ico waruheje kuvuga ngo carrière uzoyibandanya ngo muri caractère nyene bashaka kugerageza kukidutahuza neza. Ico nogerageza kukibatahuza ariko baradukurikirana mu bisanzwe nta muntu numwe ngaha adafise ivyo akora. Hanyuma ivyo dukora vyose twifuza gushika kure. Gushika rero kure kwacu kurava kuri izi caractère zacu. Nimba uri umurimyi, uri umudandaza, uri umunyeshuri, ivyo ukora vyose caractère yawe ni element déterminant kure hawe uzoshika canke hafi hawe uzoshika. Niko nabivuga. Ego ndashaka kumwongerera ko kugira ngo abantu dutahure ivyo turiko turavuga, ndashaka gutanga un exemple. Twese turabizi ko iyo ugiye mu isoko kugura amazi baguha harimwo ikintu amazi arimwo icatekewemwo. Alors caractère yawe nubwo ufise ingabire zingana gute, nubwo ufise aho wize amashuri angana gute, caractère yawe ni ikintu gitekewemwo ibintu vyose. Ni naco gituma uhora ubona hari abantu bazi ibintu vyinshi wanashima ugasanga iyo muri ko muravugana urumva ko ari umunyabwenge ariko ata caractère afise. Ivyo biramusubiza hasi. Twabonye abantu bafise PhD canke diplome ziri ku rwego rwo hejuru ariko uyu munsi ata kintu bamaze. Ariko hajya si kuvuga ngo ntavyazi ibintu arabizi ariko caractère yiwe yaramunaniye. Vyaranse nta caractère afise canke afise caractère mbi. Ari naco gituma ndiko nongerera kuri mugenza wanje cyo yariko aravuga rimwe na rimwe gift zawe canke don canke talent zawe zizogushikana hejuru ariko ikintu kikugumiza hejuru ni caractère. Nuko nashaka kuvuga murakoze. Murakoze cyane. Numva ni ikintu gikomeye cyane ku buryo nizira ko n'abakunzi ba Impower TV bashobora kuhigira bakanatahura cyane. Nagira nshingira ko mbaza mbega nakahe kamaro kuko umuntu yoba avuga ngo afise caractère nziza canke mbi. Kuko weje kubivuga uravuga ngo ugasanga umuntu afise caractère nziza canke mbi, mbega nakahe kamaro ko kugira caractère. Ego murakoze cyane. Ikintu ca mbere nkuko Arsene yabivuze ariko aravuga ico caractère arico, yavuze ko nico kintu habituellement. Bishatse kuvuga ngo ndagomba gusubira inyuma gatoya. Buri muntu wese mu buzima canke les êtres humains ndabivuga uko misi yose twama turondera bino bintu bibiri. Twama turondera ico abongereza bita the greatness, ariko kandi turarondera nico bita the value.
ariko abantu ntibazi ingene babirondera rimwe na rimwe nicyo gituma abongereza iyo ugiye kubumviriza mu migani yabo y'icyongereza baravuga ngo not all famous men are great but all great men are famous. Mu yandi majambo bishatse kuvuga ngo abantu bose bamenyekana si uko bashyitse kuri cya kindi bariko bararondera la grandeur oya, ariko abantu bose twita ko uyu munsi les grands hommes donc en fait la conséquence ya mbere yabaye kwabaye ukumenyekana. Mu yandi majambo caractère igituma ikenewe mu buzima bw'umuntu tubaho turondera notre place dans le monde. Ikintu kica kibabaza rero ntituzi kumenya yuko caractère idufasha no mu gihe wamaze kumenya place yawe kugira ngo uyigumemo. Ubundi mwongereza yaravuze ngo this world is a fightful territory. If you don't want to fight for what you don't want will automatically take place. Mu yandi majambo ariko aragaragaza kwerekana yuko iyi si tubaho tugwana kugira ngo dushike handi dushaka gushika, kugira ngo dushike hahandi tuba imitwe yacu yamitwereka buri munsi gushika. Ariko igihe udakoze ikintu kugira ngo ushikeyo, icyo udashaka kice kiza akaba ari cubacu. Mu yandi majambo ahantu twebwe bitunanirira ni muri caractère yacu. Igihe udashobora kubaka caractère bishatse kuvuga ngo ni element déterminant yuko automatiquement uriko ureshwa cyangwa uriko urananirwa. Nico gituma caractère ikenewe. Kubera iki caractère ikenewe? Kubera iki caractère ikenewe urumva biragoye ko ndoro nk'ivyo mvuga inyuma y'ivyo ahereje kuvuga dondo Dieu mugango ndayivuge mu buryo bubiri. Mu bisanzwe nari navuze ubwa mbere abantu twese turafise ibyo dushaka gukora. Rero tugomba kwibaza ibibazo bibiri byo canishirako. Ni kubera iki abantu bafise ibyo bagomba gukora bikabananira gushika kure? Canke kubera iki abantu bashika kure hanyuma umunsi umwe bagakoroka? Nimba ari umubabaro ukomeye n'umuntu gukora ibintu bikamunanira gushika kure canke akagera kure hama agakoroka. Bakorwa n'iki rero? Caractère zabo. Iyo ufise un mauvais caractère mu byo uri kurakora naho ushika kure umunsi umwe far down. Iyo ugomba gushika kuri se caractère mbi irashobora kugufrena ikakubuza kwa avancer mu buzima. Rero nico gituma biri très important bariko baradukurikirana ko ama caractère yawe uyimenye d'abord caractère yanje niyi, hanyuma wiyumvire mbega ni caractère nziza nimba atari nziza. Uyige conduite wokora kugira ngo iyo caractère uyiryohore ibe nziza kuko c'est l'élément moteur y'iyuri courage. Namuzosanga washitse ku bintu mugabo abantu bose bakuzi nawe ufise une mauvaise réputation. Or dushaka ko abantu bose bariko baradukurikirana bashika ku byo bariko barabikora mu makarrière yabo avec de bonnes réputations. Ah oui. Hari akantu kamwe nashaka kubaza mwagiye mwese murakagarukako ngo umuntu akagira caractère nziza canke mbi. Je nibaza ko ntagerageje kugatahura, nagerageje kumviriza ariko kugatahura si cyane. Mbiga umuntu agira caractère nziza ryari na mbi ryari? Murakoze cyane. Aha cangaruka ku kintu twamye turavuga ngaruke ku vyigwa gatoyi ntaguciriyemwo. Hari igihe umuntu bavuga ngo uriya muntu afise inyifato mbi bivanye neza nk'akarorero yarize iki mugabo ugasanga aguma mu kabare ntataha umuryango wiwe nta kintu bamubaza ugasanga ko bavuga ngo afise inyifato mbi. Hari aho bihuriye n'ico kintu? Aho ndashobora kwishura ngo ego canke oya. Ikintu ca mbere buriya kugira ngo ikibazo ugitorera umuti canke umenye ingene byatanguye ubanza kumenya ikintu kibitera. Barashobora kuvuga ko umuntu afise caractère canke afise inyifato mbi nkuko twababwiye ko bigoye kugenekerereza bashatse kuvuga comportement. Ariko kandi irashobora kuba ari na caractère yiwe nta ubizi habituellement. Hanyuma rero nashaka kuvuga kuri kino kintu iyo umuntu mubonye ariko arakora ikintu runaka ntutudetermina ngo ni caractère. Shobora kuja mu kabari kubera ko ivyisi byancanze numva ahantu noruhukira ruko none inzoga zikambera nka drogue. Muri ico gihe ahubwo nzosanga ari abantu bankikuje batariko barakora akazi kabo. Navyo twobigaruka ko nituvyinjiramwo cyane. Ariko kandi irashobora kuba ari na caractère yanje kuko era ko caractère urayiforja ngira ngo turaza kubishikira ni umwanya wadukundira.
hanyuma urashobora gusanga ari ikintu yagiye gufarja ni nko kubumba canke ni kubaka urashobora kuba ari ivyo bintu wubatse muri wewe kubera ko ikintu cyo gutinya hajya ni caractère nayo iva he iva mu ma valeur yawe valeur nazo turiko turadefinisa nico kintu uha agaciro muri wewe rero aho rero iyo bariko baravuga ngo umuntu ngo afise ngo caractère mbi nukuraba exactement est-ce que ni caractère mbi canke ni comportement hanyuma ni gute wowe yafashe umwanya yavyubatse gute aho rero nico datemena ko ari caractère canke ari comportement canke ari ibindi bintu nuko numva novuga jewe ico no kongera ko ngaho nuko mu bisanzwe je ngire ntange example kugira ngo abantu bavyumve mu buryo bworoshe ngire ntanga akarero ka caractère nziza na caractère mbi dufate caractère nziza ya courage muri caractère harimo le courage iyo ni caractère nziza urafise carrière uri kurakora uri umuntu ari courage cyane nturambigwa wamana ama courage yo gukora iyo ni caractère nziza haro na caractère mbi rero nk'akarero paresse ubunebwe iyo ni mauvais caractère ugasanga umuntu ni kinebwe hamwe uhamagara ibinebwe nico numero 1 urumva iyo carrière yawe naho uyikina gute nk'uwifuza kuba umukinyi w'umupira ukaburzi neza yuko mu rukino rw'umupira wewe uri umunebwe ntuzoshika kure niyo woshika kure ubunebwe bukagufata urasubira inyuma hanyuma uri umukinyi w'umupira ukagira courage plus tu fais du courage plus tu avances rero umva nubwo buryo hariho caractère nziza nambi merci harakantu kamwe kandi ngira ngo mandabafatira ko twama muvuze ngo uvuze ngo ukagira nk'akaroro paresse ubunebwe ngo ni caractère mbi nk'akaroro kuri jewe reka tugerageze nubwo twavuze ngo tuzobivuga ko mu nyuma ijana na comportement na personnalité ariko tugerageze ntidusige urujijo mu bantu nk'akaroro kuri jewe uvuze ngo paresse ukabwa ngo afise caractère mbi kuri jewe numva nayo kubwa ahubwo uyo muntu afise comportement mbi afise afise ubunebwe afise iki genre nta hantu wo wumva bihuriye tubavuze usanga twabyitiranyije ibyo bintu bibiri nico twamye tuvuga ni kwiga kimwe ukwacu benshi bashavuga ngo nk'ubuye ngo paresse ni comportement oya ni caractère basi gatoyi tuzokigaruka mugabo gatoyi cyane gatoyi sasa kugira abantu bumvike tandukanije le comportement bisanzwe murabizi yuko iyo tuko turavuga iyi comportement attitude na caractère na personnalité tuba twinjiye muri psychologie mu bisanzwe ni en fait vyubakiye muri ya étude du comportement y'umuntu rero hari ivyo baca bagira ama caractère ama personnalité ama attitude n'ama comportement aka kantu rero nk'ubunebwe canke courage ni caractère ko caractère niyo élément qui détermine umuntu mu vyakora contrairement rero ya comportement ko comportement niyo nyifato yawe dufate nk'ubu yakagira ingeso mbi naho urumva bavuga ngo yifata nk'igikoko il se comporte en animal sauvage iyo ni comportement mugabo si caractère muyandi majambo magerageje kumwunganira reka tubisimplifie tuvuge kuno kuntu comportement iri extérieur canke iri nyuma mu gihe caractère ni ndani ndavyituko rero ni kugira ngo ntitucanga abantu nico gituma kare navuze ngo kugira ngo umenye ko ari caractère umenya la source y'ikibitera ego reka tugarukirize nga comportement c'est l'extérieur kubera ko nimba bavuze ngo afise inyifato mbi baravye mu yandi majambo caractère iri muri wewe ni yigutuma yimanifesta inyuma twebwe tukabibonera muri comportement uburyo uri kuritwara ego mvuka gisiguye neza agisigaye neza kandi vraiment merci beaucoup dusa n'abariko barasozera rero nashaka tuvuge mbega comment forger so caractère canke ni gute umuntu yorema canke yo kubaka iyo caractère muri we wow tugeze muri mu mwanya mwiza ariko ikintu nashaka kuvuga bon okay twigeze gutangana muri definition tuvuga ngo ico twita caractère jewe ndiko ndabivuga ni gihe ivyo wiyumvira ivyo uvuga n'ivyo ukora byose ari bimwe ndagaruka ku bantu biga les mathématiques canke bavyiza harimwo chapitre bita integral baravyize ariko nagiye gusanga ndaza kuko ndi umukristo ndaza gushiramwe n'ivyo bibiliya gatoya nubwo ntavyinjiramo cyane ariko ndashaka kugaruka ku ijambo ry'ikigiriki ryitwa integer
sinzi ko ndakivuze neza kuko sindi umugiriki ariko bija nkuko iyo aba turiko turandika nakore kindi vyandikwa mu kigiriki ariko nasanze risobanura ikintu kimwe na integrale. Uyu munsi namye ndabibaza umuhinga mu vy'ibiharuro yambwiye ngo ugiye kubiraba integrale nubwo jewe ntizi ibiharuro vyinshi ugiye kubiraba urumva ni possibilité y'ikintu kimwe bishatse kuvuga ngo mu yandi majambo kugira ngo uforge caractère yawe bija muri integrité. Integrité nayo murumva ko bija muri sens ya integral na integer. Integer mu kigiriki bishatse kuvuga ikintu cuzuye. Mu yandi majambo reka turabire hamwe ni gute dushobora kuba abantu buzuye. Okay. Alors Ça commence à chauffer. ikintu cya mbere cyo turaba ngaha tuce turaba tukaza utangura kwikora, reka nkoresha iryo jambo kwikora mu byo wiyumvira muri pensée zawe, kuko iyi si ikibazo ifise mu yandi majambo iyi si ikibazo ifise si kubera ifise abantu benshi babi, oya nagomba ndabikubwira, ikibazo isi ifise ni kubera ko nabo bantu bitwa beza baranumye. Alors kuzura ko umuntu guhera mu vyiyumviro vyiwe. Iyo hari umuntu ashobora kwiyumvira gukora ineza akavuga inabi agakora ibindi ibyo ntarinze kuvuga. Uyo muntu nta caractère afise. Kugira ngo ugire caractère uriyumvira gukora ineza ukavuga ineza ugakora ineza. Kugira ngo ubake caractère yawe bihera vyose mu vyiyumviro vyawe. Mbega ivyiyumviro vyawe biri negative canke biri positive? Aho harakonta. Hanyuma uhejeje gukora ivyiyumviro vyawe ucuja mu vyo uvuga. Mbega ivyo mvuga birahwanye n'ivyo ndiko ndiyumvira canke mvuga ivyo nishakiye. Hanyuma uhejeje ugaca ugerageza ni inzira ikomeye cyane. Ugaca ugerageza ukazana ivyo wiyumvire n'ivyo wavuze ukabishira mu bikorwa. Kuko mere nka wa mugani ya nkuru bahora badutera ngo ampatiri yavuga ngo murumva ivyo jewe mvuga ntimuraba ivyo nkora. Oya rero muri caractère ni muraraba ivyo nkora muraba ingene ndabikora hama namwe mubikore. Nuko novuga ngira ngo turaza turunganira, sinzi ko Arsene nawe afise ico yokongerako. Bo jewe kugira ngo ubake caractère yawe twabivuze ko umuntu agizwe n'ivyiyumviro, ibikorwa n'ivyo avuga nkuko yareje kubivuga, ariko uru ruhande yarusiguye gose sindarusubiramo jewe. Ngomba mvuge mu buryo busa n'uburi pratique basi gatoya kugira ngo abantu bumva ivyo bokora. Je ngomba kuvugisha abantu ariko baradukurikirana bafise ama pensée négative, ama parole négative n'ibikorwa bibi kugira ngo tubafashe ni gute wo bihindura. Ndakunda kuvuga kino kintu birakunda yuko umuntu ahinduka. Uburyo umuntu aremwemwo arashobora guhinduka. Turashobora guhinduka. Rero ngomba kuvuga ibintu bitatu bishobora kugufasha kubaka caractère yawe. Ufise nziza kugira ngo uyigire nziza gusumba, ufise mbi uyihindure. Ikintu ca mbere ni gukunda kwigishwa. Kubera muri kino gihe wamusanga dufise abantu batagomba kwigishwa. Mvuze kwigishwa muri iyi mico yacu y'abanyafrika wamusanga dufise ukudakunda kwiga. Turabanebwe ntidushaka kwiga. On ne veut pas apprendre. Ubwiye umuntu uti enye iki gitabo ugenda ukigure amafaranga runaka uzogisome kizogufasha guhindura ivyiyumviro vyawe, ico gitabo ni bake bo kigura. Umuntu arumva yuko yorara mu kabare ariko aranywa, arumva yuko yorara mu kirori ariko arinezereza, mugo umuhaye igitabo co mufasha kubaka caractère zo mutuma ashika kure, ico gitabo ntakigure. Nawo mutumira dans une formation, usanga iyo formation ari amafaranga kugira ngo ahakure ubumenyi buhindukiza ya negative mind ukayitwara muri positive mind. Ivyo bintu akumva ntiyo bitanga. Rero ngomba kubwira abantu emera uriho ikiguzi vyo gusaba kugira ngo wigishwe. Kandi ntuzuri uriga gusa kubera ko baje kukwigisha. Wewe nyene rondera kuri internet nyene wo kwiga, rondera abantu bo kwigisha, wemere ko bakwigisha. Ico ni cambere. Ica kabiri novuga ni ukwemera guhanurwa. Urashaka kubise nka caractère dufate nk'iyo navuze y'ubunebwe. Abantu bakabwira bati ewe uri umunebwe. Emera rero bakugirina bati none ko ndumunebwe ngenze gute? Bakaguhana ati iyo uri umunebwe ubigenza gutya bihebe ivy'ubunebwe. Emera uhanurwe. Dufise abantu bafise izo caractère mbi muga batagomba no guhanurwa.
iyo rero umuntu iyo yanka guhanurwa aba ariko ariyimbira ikinogo co kuzomuhambamwo wenyene. Rero wemere wumve ko guhanurwa niwo muti wa caractère mbi. Wumve yuko kuja guhanuza umuntu mbere nimurindire ko abantu baza bakurondere ngo tugomba tuguhanure. Oya, wowe nyene ahubwo ugire initiative, ndagomba kuja guhanuza naka a propos dosa et dosa kugira ngo ubu umuntu ahanurwa. Ivyo biragufasha kugira des paroles nziza, ibikorwa vyiza, kuko kenshi ukora igikorwa kikaba kibi kuko ntawe wagihanuje. Ica gatatu ni ugukunda kuregwa. Sinavuze kuregwa gusa, ugukunda kuregwa, ubikunde, ukumva yuko ukunda ko abantu bakurera. Je ndababwiza ukuri ariko baradukurikirana, ni washika ahantu kure yaho uzoba utagikeneye kuregwa, uzomenye yuko wamaze guhenuka. Nimba ugomba kuguma muri carrière yawe ukayubaka neza, wamurondera abantu bakurera, bakweduka. Wame wumva abarundi baciye imigani ngo mbe hari bavuga ngo igitugu kirakura n'igisomba izosi. Wame wumva yuko hejuru yawe hariho abandi bantu bazi ibintu kukurusha, genda rero bigireko. Umuntu umwe yambwiye umugani sanga niwo yavuze ngo aho umugabo yaciye bakabamukubitira, biroroshe ko nawe niyo wahaca bazohagukubitira. Bivuga yuko ibi turiko turakora hariho abandi bantu baciye imbere yacu bigeze kubikora. Rero tugomba kubigira ko twige. Nimba barahaciye bakananirwa, attention aho hantu kuhaca. Nimba barahaciye bagashobora, bumvirize, wemere bakurere, kuko nta bundi buhinga bwo gushika kure bwo kubaka caractère utemera ko bakurera. Rero tugeze mu gihe cy'iwacu ubu, abantu na cane cane la jeunesse, twe dukorana n'abajeune ntibashaka kuregwa. Araduka agakora carrière yiwe uko agomba, ukavyimvira. Conseil non, kuregwa no, guhanurwa no. Yes. Murakoze. Nagomba nongere ko kino kintu ntikiri avance, ndagerageza ndagisimplifier. Abahinga berekana yuko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Hariho esprit, âme et corps. Mu Congereza kubavuga icongereza baca bumva hariho the spirit, hakabamo na the soul, ariko kandi hakabamo na body. Ariko kandi iyo tugiye mu kwiga ingene umuntu ameze, igice bita âme ari naco novuga ngo mpagarare ko muri kano kanya, canke soul mu rurimi rw'icongereza, naco kigira ibindi bice bitatu. Ntaza kuvuga ko vyose, ariko ndiko nderekana, shaka kwerekana aho umuntu ashobora kunanirirwa igihe uri kuragerageza kubaka caractère yawe. Gifise ibice bitatu, sindi bivuge vyose, ariko ndavuga kuko muri âme niho dusanga ama emotion, niho dusangamwo kakantu ko kwiyemera n'ibiki vyose biri muri âme. Rero iyo partie bita âme ifise ico bita les émotions, niho haba ama emotion. Niyo partie ya mbere, ibindi sindabivuga, ndashaka kuvuga kuri no partie ya emotion. Alors, rimwe na rimwe hari igihe iyo umuntu ariko arakubwira amakosa yawe wumva ubaye humilié. Ariko dukwiye kurengera canke dukwiye kuja hejuru kumva ko ubaye humilié ku makosa yawe, ahubwo tukagira ikintu co kugira ngo uyemere. Muri twese aha turi ngaha n'abariko baradukurikirana, natwe twicaye imbere y'amakamera, sinibaza ko hari umuntu ngaha ashobora kuba hadakora amakosa. Ariko ikibazo kihari si gukora amakosa, ikibazo kihari no gukora amakosa ukemera kuyakosora cyangwa ugakosorwa. Kuko hari amakosa dukora tutayazi, hari nayo dukora tuyazi kubera ko bisanzwe bitunanira muri za emotions zacu. Alors ikintu ca mbere kugira ngo wubake caractère gikomeye nico, emera ikosa. Nimbere yuko emera ikosa, banza wemere ko umuntu ashobora gukora amakosa, kugira ngo nivyagushikira wumve ko narikoze, ariko kibisukugwa, ikibi nukugwa ntuvyibuke canke ugaherayo. Hanyuma ni wamara gutera iyo ntambwe, ugira intambwe yo gushobora kugira sacrifice ya la source y'irikosa ryabaye ijyahe. Donc twe twame twumva yuko nk'Arsene ariko arabivuga kwigishwa, wumva yuko ushobora kugera n'igihe ugashobora gusacrifier abagenzi, cyangwa ugasacrifier akazi, cyangwa ugasacrifier ibintu vyose bigufitiye agaciro imbere y'amaso yawe kugira ngo wubake caractère yawe. Ikindi kintu ca kabiri, wowe nyene ucagure ivyo wizera. Hari teori zine zerekana ingene umuntu aba ameze, niko psychologue bavuga. Teori ya mbere ni namajene agize umuntu, amajene ngira ngo abaganga bavyita ngo n'uturemangingo, sinzi ko ari ivyo, ndavyumva gusa.
ngo urumva ngo papa ngo yarashavura ngo nanjye mfite amajeni yo gushavura ugasanga birakubayeko. Ariko hariho n'indi teori ya kabiri bavuga ngo ni teori de l'environnement canke environnement wakuriyemwo nayo ishobora kuguforja kumera nk'uko umeze. Iyindi teori ya gatatu ni mu Congereza bayita ngo parental upbringing canke uburyo abavyeyi bakureze navyo bigashobora kuba vyoforja caractère yawe. Ariko uburyo bwa kane nabwo naca nshaka guhandura abantu ariko baradukurikirana niyo bita la théorie de la proactivité. Théorie de la proactivité ishatse kuvuga yuko je suis responsable y'ikintu cyose kimbako. Donc ihagaze kuri choix. Uyu munsi ushobora gushwazisa kuvuga ngo OK ivyo amagenda bihagaritse uko abavyeyi bandeze iki ni kibi iki ni ciza kubera ko dufite iyo capacité ugahera aho tugakoresha indi théorie yitwa la théorie de la proactivité. Hanyuma ico nca mpereza ko rero iyo uhejeje gushwazisa ingene ubigenza ca tuja muri partie pratique ni gute ubigenza. Igihe kimwe umuntu akomeye bamwita Mandela abantu benshi baramuzi yigeze kuvuga ijambo n'ubu ndacarigirako aravuga ngo jewe hako nobona igisirikare c'intambwe ziyobowe n'intama imwe nofuma mbona igisirikare c'intama igihumbi ziyobowe n'intare imwe kubera ko ico gisirikare ziyobowe n'intare zigira umutima w'intare kandi niba intare igihumbi ziyobowe n'intama zigira umutima w'intama. Rero canza kuri hano hantu abantu bagukikuje abo mugendana bafise umutima umeze gute. Ni umutima ushobora kukureka ukacimira ukaronka iyo caractère canke ni ca gisirikare c'intambwe kiyobowe n'intama. Naho rero nashaka kugira ngo dutahure neza murakoze. Umwanya tubanye muto twari kubandanya. Nizera ko tuzobandana tukavuga no kayo masuje yandi kujana na personnalité, attitude n'ibindi byose kugira bitahure. Reka ndabashimire cyane mwakoze kuza kudufasha kwiga kuri Empower TV kugira ngo dushobore kwagura ubumenyi. Mwakoze cyane dondoje. Mwakoze ariko nashaka guhereza kuri kano kantu ku bantu badukurikiye. Iyo tuvuze caractère ni procédure ni it's a process. Ndashaka kubaza bino bibazo bitatu ku muntu wese ariko aradukurikira. Nimba atari wewe akwiye guhindura caractère yawe ushaka kundi muntu abandi. Nimba kandi utumva wobikora uno mwanya ushaka kuzobikora ryari. Nimba udashaka kubikorera aho nyene uri urashaka kuzobikorera hehe. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze ndangiza sinogaruka kuvyo yavuze ngomba kurangiza mbwira ko baradukurikirana ngo ikibazo ushaka kwibaza gikomeye mu buzima bwawe mbega ninde muntu ufise uri kurisunga mu buzima bwawe ninde ari umumetre w'ubuzima bwawe. Kirazira kikazirizwa ku isi yuko ubaho udafise undi muntu abazwa ubuzima bwawe. Ivyo ukora vyose uhabwa uruhusha nande. Murakoze. Murakoze cyane nibagiye ko tuzosubira tukagira ikiganiro turaba uko abantu bishuye ibi bibazo mu babajije and then tubaha n'inyishu ndazi muri sense gutanga mwebwe bashaka kuduha inyishu ugasanga sizo mwari mwipfuza canke sizo bigakenera ko tubaho umuco ngira tuzokongera tubatumira. Mwakoze cyane. Abakunzi ba Empower TV rero ngira murabibona ni Arsène abayisaba na Dondo Dieu twari ko turaganira aho bashoboye kutubwira neza akamaro ko kugira caractère canke novuga ngo umuntu afise caractère nziza canke mbi bagerageje kubidusigurira. Nizere yuko byabafashije. Ufise ikibazo ushobora kwandika muri commentaire ukabaza canke ukene guhura n'umwe muri aba bashingana babiri turi kumwe dushobora kuguhuza nabo bakakubwira canke bakagufasha ku bibazo ubufise. Mwakoze cyane rero kudukurikirana mwibuka kugira subscribe share aho muherereye kandi tubashimira mubandanye muhezagirwa cyane.